kunyugwa naha mugabo tugahura ugashuha umutwe ugasanga urabidemontra muri sense wewe wumva iri comprehensible mugabo jewe nta nivyo nibuka rero ugasanga kirya gishanga umuntu aracambaye mu nda je mubajije aca kubwira Imana kwiraba umutima ndone uja kuraba ku maguru kubera sinzi muri industry umuntu wese objectif yaje afise jewe naje shaka amahera simbesha ngo ndabikunda mushaka kwigisha abandi nuko gufatana ku nguvu ko kizira nkakubaza bijya bintu wanyandike vyari bikugasanga ntavyo wibuka ariko je naragacopetsa ahantu ndashaka imodoka ibyo byose vy'amaparcelle ibiki usivye kwisengesho ryanje ry'ubunyene ridatumbera aho vuba Dico igihe nogera nkatangura gusharika naka canke kwigereranya nanaka mugihe tutabayeho mu buzima bumwe nubwo mfise no candabubura amafaranga ntava hamwe my friend ndashobora kumwigana nkasa nawe mugada quelques jours nkasanga na hamwe narindi nahavuye nakorotse Evariste CEO sinzi mpamvu Amoriyo nyama wakoze ijya filme yego Bedis wa directinze Asta wayikinyemwo Mimi wayikinyemwo ukuntu muriko muraponda izindi muvuga yanyu ko ari yijikazi tuzobisanga uko tuzosanga ivya bintu udafise ubwenga shima ubwira yazamugasanga n'uburobe heartbeat yabaye heartbeat Imana amavuta y'igikundiro n'igitinyiro urazi ko hariho umuntu amaze imyaka ingahe atarumva umuntu amubwenda gukunda umuntu ahema nkawe uravyumva hato nahata akurusha n'igihagara hari abo bantu bafise amenyo bayahongora ejo mwahuye kigutamwo senksa agatangura guponda bible wenyene kandi kera nawe yarasenga ntajye uza wumva ngo nakasha atararonka amahera yarasenga mugabo yarasenza arayaronka abona n'ubundi bibazo ni vya bindi ariko je ntarayaronka hari umuntu avuga ati je no kironka izindi mpanuro bagenza impanuro yaguze aya marasi mari karabo tugiye kwiheza effectif abantu basenga cyane abakire si beshi abantu bakenya nibo beshi abakire si beshi kwa mimi ninze jewe nashitse na protocol itaraza ya FANNY yoyo ngo ntiwari kurotuza ina kurya teri kuritabira amaransema y'abagenzi bawe kwe Dico jewe sinzi cyo bivugiye Mana yacu barakoze abatanze ikigo cy'ubuvuzi ukivukanisha n'ishengero ufite inshuti ya bose Simo komorukokoye uwafashe yampaye isukari ewe kumbi biriko biraba muri ca kigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose ntavyo wamenye kimwe cyaho igitega nukuri kuzima nkamenya namba erega uzoga ivyakenye umviriza ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose mu ntumbero yo guhimbaza imyaka 10 kimaze kibayeho caciye gifata ingingo yo gutera agatwengo abantu bose bacitura mu kubagabaniriza ibiciro ku rugero rwa 50% haba ku miti ndetse no ku bikorwa byose bibera mu kigo inshuti ya bose bisigura yuko umuntu ari hinusu yayo yorishe erega nivyo nyene igitangaza rero mu kigo inshuti ya bose basigaye bagira sona na massage bakoresheje za mashini karuhariwe zimwe zikura ubucafu mu mubiri bumwe butera ibivyimba n'izindi ndwara izo mashini zifise ubushobozi bwo gusukura mu mubiri bigatuma imitsi zibuka amaraso agatembera neza hewe cya kigo kigeze hiyo urakibuza ariko yemwe nk'ibyo usanga bizimba urakomeye muri ino misi turiko turigina yubire y'imyaka 10 ikigo inshuti ya bose kimaze kibaye massage zose bazikora ku buntu ngo ngwicyo hogi tujane twigire ndikiremwe nawe uri kiremwe nyene yubire nziza y'imyaka 10 ku kigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose nayo utwo turusho tuzomara umwanya rumera inshuti ya bose gikorera mu ntara ya Gitega komine Gitega umusozi Rutegama haruguru y'isoko y'inka bakure kuri 69 199 amajana 247 canke kuri 79 amajana 766 amajana 951 kaze namwe mu gacemwo abakeneye Yesu ni inshuti ya bose mu bikorwa byiwe byose inshuti ya bose
ubuzima butaza amagara meza. Yaman ladies and gentlemen, mumeze gutaho muri kwe turameze neza kabisa, turashima uhoraho niwe abidufasha nk'umunsi ku munsi bigakunda, ukamenya ngo iyo vyongeye gukunda karido kakikingura impora marembe tuba twahageze kugira tubahereze bimwe mwadusabye. Nizera yuko ubukurikiranye ikiganiro nka kino waragize subscribe kugira n'ibindi biza uzurabu wa mbere, noneho comment zanyu tuba tuzikeneye mukanasharinga kugira bigere kuri benshi cyane. For sure and for real they call me Ndikurio Leonce the son of God, Dr. Vlove aka Dico aka the ambassador. Je narababwiye baratubwiye ngo Dico ngo the son aho ngaragatsa papa wawe Dico ninde ngo the son ninde akamuzanga mu Kayanza apfa mwakamenya wari ahubwo urazi yuko oya inkuru nagire mvuge ndayiretse niyo mwibanga ijyaronze ryo yararizi kuko niwe yarinyize oyi ngo Dico ngo the son the son najye bararizi kubera nafise umu petit frère akunda kuri impamagara naye yandi nyene tugera hano hantu mbwa je ntazina nigeze niyita barayanyise eka je naragiye sasho ndanalirondera ndarimara kumwa wewe nka rigera mbona warafashe ama dictionnaire urakubita uracoka urondera uburyo rigera mbe wavuze bisigura umuco uraja mu Kiespanyol uja mu Italiano kubitira mu iringara mu Kizayigwa uja hehe uribura uca witora kiani Italiano ni Spanish cha Kiespanyol ni Kiespanyol ubundi muri Espagne bifatuko muri Espagne iyo za Real Madrid na za Barcelona zikinira niyo ndi so nakire ina rigera no kuba bimeze ndakwakira nyuma y'igihe kinini kabisa. Ya urakoze kunyakira nta gihe kinini mugabo nyane kandi sina gito ni kinini cyane warukana gukorana bamwe hari umuntu yasuko nyitwara ngo nawe wari wabivuze kwanza muri nyakiganiro ngo mwaje ngo nta mu mwanya ngo turamutse nimba hari uburyo horo yambira abantu nimbo baha amabizo na vatino nibyo tubife kwereka zima yabaganirije abahereza icyo yategerezwa kuba ne mpamvu nabyihutiye karo no munsi ati ndamukiriza abantu reka ndamutse abantu bacu bawe aribo banje bwambira umwe wese reka namwipfuriza igitondo ciza canke umugoroba mwiza canke umutaga mwiza bivana naho bari kuko uyu mubumbe ni munini aha twe nambi izuba riri hejuru yacu hari abantu batazi iyo rigeze nk'ubu hari abantu bari koraba kino kiganiro ari mwijoro hari abari kwakira bari nyuma y'umuhingamo hari abakivyuka abo bose rero ndabatahije umwe wese hari amererwe neza gubwe neza naje ngaha nyane twibaraguzwe hari ibindi nivyo nyene ariko kwibaraguza kwacu kuba kuri mwinyigisho uravuga ngo nta gihe kinini giheze uzi ko twaherukana imvura igwa ubu ukabuje izuba rihashura byembe nane si bihe bihe bindi twaherukana nanje ntameze uko ubona ntari mwiza nanje narahindutse uburyo rero bivuze wipepera ibyo nari nyiriko abakobwa beza baguma nk'uko ntavyabona ari utuventilatere twagerera uri mu mbeho wewe ariko bateye ko aguma nk'uko ukabona umwana mu gisagara kabisa no mu mbeho mu rusengero ubutumwa muri ko muragwa mukizwa na wari murizi ingoha ku masokozi aguma nk'uko avuga mana yanje tuzatubakira waratubonye nawe nawe uracagira guca n'inzara udafise ngo uri kuri pepera nizi ncike ngo aburi iki nawe mukagenda nene kajya shasi nibatse ngira ko kanazimvye kajya menga ntana vemire hari ibintu utigukunze hariho bijya biri muri comportement umuntu abafise yo kwiyitaho uravyumva reka byo nojobora kwita wosanga nana gataye kwiyitaho nubishoboye ko wafate mbabona umuntu yarinze ashira kwa mahereni akaje iminwa agakubita kwa aya nayo ndayatanka gatatu mundi agashira ku turabero nimba ruturabero rabero ndagukoroye niki iyo si rabero ni rouge à lèvres okay yitwa 24 heures aja hanejo yogera ikiriko nagira ni sebutani deze ingorane sanga nayiri umunsi umwe 24 heures canke ni sebutani deze 24 heures umunsi umwe umgogo mugenzi wanje dukorana mu bundi butsi avuga ngo ya vraiment natwe ngo tuba abakobwa ngo babasirimu dukubise umurongo ngo tugiye kuguranwa amabage
niko impeta abatavyumva ego tugegura impeta zijyanye n'abandi bakobwa bambara urabibona ugasanga hano impeta ngaho impeta hano impeta no ku mano hose turagenda turabaza mere turamubaza nyene turazitora araduha vraiment turanipima sanga ndaberewe vraiment ariko ndavuga ati kigisiri biki wari baguze zinga himwe tugiye mu vy'amahera rero nene natoye zitanu numva ngo hani 30 zitanu zose kamwe ngo 6 turiho nyene dusanzwe apana ry'amabiju oya turiho dusanzwe zisanzwe usanga mu isoko bashitse tujya rero nagoma mbona abandi bakobwa badufise ndavuga ati je ndi nyuma ndira ivyo 30 bigira biziriki tibere navyo nari nateguye nzogaruka nkura twisha wabubwiye nyene ca ndigira ngo karibu kandi ndakubwira ikintu wengeje nuburyo numva ahubwo zari zizimbutse kuraba oya ntizinazimvye reka wibaza birazimvye bisaba ubusirimu gusa kuko harawe handi ushobora kuzigura mwazijya nyene zibiri ukazigure ayo 30 navyo bifise amakarite n'amakarite navyo nyene jewe nagiye mu duciriritse nk'icigangese urumva yo bana ya zitandatu intoki zari kuzura kwe n'isaha nayimenyereye kutayisukamwe amazi intevye mugisaho urayimaranye igihe isanda amazi igihenda kubona yamba urumva izindi zose naguma nsukamwe amazi mugabo ubu namenyereye ndamenya ko shika nkura nkambara ngiye none ubu busirimu bukunanirira he kandi wa mugani wawe nawe uri umukobwa nk'abandi uri umukobwa mwiza mwiza cane gashireko urumva mwiza cane Ina Ligera sinzi biravana n'ingene umuntu wese ameze umuntu wese arafise ukuntu aba ameze muri we yego rero je sinzi nyene hari ibintu bitanyatira n'ukuri ego ako tuba wumva wuzuye wimereye nkuko mugani je nkuma mbona wimereye neza cyane nkanje sinkunda umuntu yiremereza ibintu mbameze neza cyane kubera ariko ndavyumva je niko ndavyumva pe hari umuntu usanga afise impeta nka zitandatu wa mugani wawe ugasanga amasaha amashaneta aberene ukabona araberewe cyane mugara wewe pimugerageza wapi Jesse nagire mvuge ngo ababerewe reka nagire mvuge uburyo kuri je mbona menga yiremereje cyane ibintu byinshi muga uwo ni jewe dimwe abandi bantu bakunda ivyo bintu nuturimbo kuva kera hose baravyambara bijya vyo mu nda vyo ku maguru vyo ku maboko vyose ni ibintu nyane twasanzeho mugabo ko umuntu agenda imyumvire ikagenda birabiducako kandi wewe usanga muri bike wambara nk'ubu ivyo mu nda vyo washe nk'ubu wa ubyambaye si umurasi mpava nkubwira ngo twereke ngo ndakwereke bijya bintu bifasha iki ko bitaba biri nahabona nabyo twavuga ngo biri mu nzira zo kubeka Dico ruguru bijya bintu je ntaco nabizi ko mugabo ndibaza ko kuba ari kugira umuntu abeka naco bizi ko hoye oya vrai Jeno misengo hari ikindi kintu byongereza oya zijya za mentalite z'abarundi nka kumwe babonye nambaye amaherena abiri urabibona badapfa kuvyumva mugabo jewe ntaco bintwaye nibere no mwibarabara ntavyo nibuka ko nambaye abiri mugabo wetu gahuru gashuha umutwe ugasanga uriko urabidemontra muri sens wewe wumva iri compréhensible pour toi mugabo jewe nta nivyo nibuka rero ugasanga kijya gishanga baravyita ngo ibishanga umuntu aracambaye mu nda je ndafise n'abagenzi banje bafise utwana tw'udukobwa ututarakwiza n'umwaka akuru uwo mwana kamba nyene ukabona tu umwana araberewe ariko pay attention umuvyeyi ntapfa kubigira nibaza ko bari karategurira uwo mwana kuzogera muri ivyo bihe yujuje ayo makondisiyo nk'abandi babirondera oya ahubwo kera ruguru twarabona abana babambitse akanyangari mu nda gusa ruguru baje batubwira ngo bashaka gafata ivyahi urabaza bari yawe urumva ngiyo nguri kuramwambika ngo icahi gucudugirizamwo kajya gatambara ngo rero ngo ntigakoroke ikindi naco ngo ndaba kwa vyibuha ngo kwavyibushe ngo ndakegeza inyuma kwavyibushe ngo ndakegeza ariko kashitse Bujumbura gahindura intumbero izo nkuru nawe warazumva muga kandi ngo gatuma bazimfatiye kuri corejeko byo bifitaniye ukuri n'inkuru zivuye ko ngo gatuma ngo umukobwa ngo agira amataye hanyuma ngo akiyumva neza hama ngo bikongereza n'ibindi bintu bijanye n'ivyo tuma umukobwa yitwa umukobwa kabisa ameze neza oya kubera benshi bavyambara ntibaba bafise ayo mataye bandi bavuga nyene hariho n'abavyambara atane baba bafise none wumva nyene hari umuntu biri ntihahita agashevye ko kukugura je nako no kwambara muganda gakunda sigo uragakunda kubera iki sinzi umuntu akambaye vraiment arangyohera kuraba ikibi cako nuko ababwambara ngo babafata nk'abakobwa bidandaza nico kibazo rero
ariko nyene benshi muri bo jabo maze kubona sha uba basiri musanga bakambaye ka siko mu maguru kukuguru bamwe umva abantu basirimuka gwishi umuntu akumva isher nuko yatondesheje impeta ku mano yiwe agaca yambara na ferume siko nta muntu agenda arabibona mugabo wewe mu mutwe kuko ariyo ko akambaye queen araryohewe rero ikintu cyacumva reka kujije umuntu acumva hariho nabonye ejo bundi kuri eglise yambaye kaya ko kukuguru kandi nyene urabona ko umenga umuntu ashijijwe nta byinshi ariko asa n'uwasamaje abantu bamwimvira ko ibintu byinshi je ndiko ndarabujya abantu bamuraba bati come on bintu menga ntibijanye kuza gusenga uvyambaye none agakiza kubuko twagashizemo umwidagaduro nivyo nagire mvuga umuntu ashobora gukizwa agira ivyo vyose umubajije aca kubwira Imana kwiraba umutima none uja kuraba ku maguru kubera iki Imana ubwa yaje gusengera mu mutima ari urabibiki ku maguru y'abantu urumva uko navyumva je ntako notwara gusenga kabujya gatwaye nawe tumuhaye umwanya ngaha yo bidusigura kandi tugasanga birumvikana twafunga mu mutwe ntituvyumve tukifunganya ne ugasanga naco bimutwaye ariko nyene izishengero zacu ngo zibarini nako mibiri yacu ngo bari n'isengero za mpwemu yera baragabe abantu baguma bahagarara kwano kavuga gusa ngo yirabira mu mutima neze duhavira usanga twononye izo nsengero na nizo nsengero namba isengero za mpwemu yera n'izindi ntibazisiga amaranga atandukanye izo nsengero bakazishira ku bigori ku miryango urumva niyo mpamvu wavuye muri Pentecote uza kwicoboza amatwi amatentire hasi hejuru ako ina watangiye uvuga ngo ruguru ngo nk'ubu ngusanga papa ngo izina ryanje ategeze nk'umuvyeyi wawe yakwitegereje kubera warabaye umustar bingana uko ubu ni habura gatavuga ati narumbije Dico ubivuze ufata ugatentire n'amahereni kuko siko wahoze wewe ntitwamenyanye mfise tentire ibuka Mereka sikera cyane ariko naringiza muri sinema ariko uzanye ingeso zawe zatangiye kononekana umuvyeyi avuga ati mana yanje je wara amatwi yanje atoboye ukunyene kuva niga mwaka w'10 siko urumva ubutumwa ndabuvuga ntoboye amatwi ukunyene kandi mberewe mu kubuvuga urayarambanye uravyumva tentire nayo nyene mba mbona nyene ataco bitwaye ariko mbaye ahantu babimbuza nivyo ntandukanya nabo duteranira hamwe no ikuramwo ariko ndavyemerewe nubwo byose twemererwa atari byose bidufitiye ico ndagukundira ijambo nkina giba wagiyoze ubu nyene ubwo busangwa atanikimazi bifise ariko Imana nyene iraba umutima nawe uri muri abo Kano hano tuarenge n'umusi ntana bibiramba nitwaje anyway natangiye mvuga ngo hareze igihe impamvu nanabivuze uwo menga mwino misi wasa n'umuntu yabuze gato mu bikoka ko hano tubabarire umuntu abuze ukwezi kumwe bacabona menga yazimye umaze imisi he Dico jewe wewe ngira ubarije abandi kuko we huranje yego je mbarije abandi cameraman uraho ntaciri kurakora fatira iyi telefone urayimuragije wanse ko baguma irasamaza nkubu wa mu diaspora yo hamagara ari wayifise nkubu wa mu diaspora yo hamagara ari wayifise barajya bari goyesha mu diaspora wahe kwari yo niguriye mu mahera ya urumva we urabizi jewe muri filme sinzi abandi ntumbero bazananye sinzi muri industry umuntu wese objective yaje afise jewe naje shaka amahera simbesha ngo ndabikunda ngo shaka kwigisha abandi Imana amaformation yahora bakuva kera bigisha abanyagihugu ko kizira kugira ukunuko gufatana ku nguvu ko kizira imwe n'amategeko ariho jewe rero nta vyuma narinzanye ngo je kumvisha abantu naje kubigisha ariko bimpembe kuko bikorwa n'amafaranga ariko we target ya mbere n'agafaranga pe urumva rero nzubaye gato nkabona ntayo haca mbona handari je nirukana imyaka yego yewe nataye yanje isaza vuba murabibona usaza vuba umukobwa yemutse nkawe muremure avyibushe wenda kubwiye imyaka naraye nkwica hirya yejo siko kandi reka kwihuta mvuge ngo nari nafyibagiwe cane ntiwopfa kuvyumva je njana n'umwanya urumva 30 yuzuye 30 oya nukuri ntuzuza kandi imisi iracari urumva nenda gusumba umva utakiri umwe neka nanje ndi musore muto
yes physique yanje ndakuze ndakuze niyo mpamvu ngomba kujana n'umwanya ngomba kujana n'umwanya ivyo nshoboye ndabikore nk'ibishoboye urumva kuko nta uzejo iyo mbonye ahantu hari amafaranga hajya simbirayo abanza nkayazana entertainment ntiyimuka industry ntiyimuka hama nkagaruka nkakora ico shaka ni iki n'ubuzima ndaburondera aho buri vyihuse urumva hama ngaha nkagaruka nkakora mugabo urabizi n'ubundi mu matournage sinahevye nako nashaka wivugira nije ndakavuze abavyiruka kwibaraguza canke bakibaza ko mbeshe n'ubundi mu matournage ibintu ni sawa pe ibintu bimeze neza nyuma na film wari wanabahaye abantu bagiye bakunda bavacu no mukobwa n'umwandisi w'umuhinga no mukobwa afise ikaramu nziza ariko bakabazwa n'uburyo umaze imisi uzana film nziza ngo kabakubita amafuru movie mugabo babishakira ama season episode after episode nizere kwigiye kuza wa mukobwa wembe nda kwitanga na ni furu zibiri apani ni furu zibiri furu movie zibiri apani zizote bariko zizoza arizo zibiri amahera ho wari umaze imisi wayaronse rero kwera umvugira dusuka mu du film amahera narumu navuga ngo yararonse zajandajwe inja zarateswe mu gisagara nici bariko barungika rugura abana baje babagurira imipira yo muhira n'amakabutura yo muhira bimwe birebire ngo bazokuriramwe mbese yamuze ntizikidandazwa nshimira namwe bashinga ntahe mukomeza kudufasha mugatuma abavyeyi banyu abakenyezi banyu bibaruka natwe tugashikirwa mukomeze bana yanje tugashome urumva ubu basubije rero mu kukigwa bajyame ndabasubije ni je narabatumyeho n'ubwambe ya rero ntabwo nabihevye oya urumva ntabwo nabihevye mugabo mba ndi okipe n'ibindi bindi ubuzima nta muntu numwe atabutse ko bugoye rero urumva wishinze kuzezeta ububurira rimwe ubuzima kububona ni rimwe no kububura kandi ni rimwe rero ndagerageza nkakora uko nshoboye kugira ndabe ko nobaho kuko vyose n'amafaranga urabizi n'amafaranga kabisa kandi na nimwe nako ndavuga buryo umuntu abuze ukwezi kumwe amezi abiri mu kintu cyitwa filime gishobora gutegurwa n'umwaka mbona Dico mugako bari ko mwabamenyereje aha hari abantu batunzwe na cinema kandi nabo babanje gusiragoringa nkuko kwacu rero jewe mu kintu kintunze nayirimwo ariko siyo yonyene nayirimwo vraiment ariko siyo yonyene rero umva iyo mbonye ahandi hantu ni nk'ubu nokumva ati rero we muri Kongo urakenewe intervene ariko utabonye wewe no kwiruka uva mu bwiza uja muri centre ville butobe hari kibazo intervene hakurya urazi Rusizi yonyene ingene jabuko ingufashe amaza nkasimba nkazana amafaranga nkazana amafaranga nyene uravyumva kamfasha rero mba numva amafaranga barayagutumye ntawo batayatumye sasa ikibazo kiri hano hantu nacuze abakobwa mukunda amahera ngo maniko muraronkera mu nzira mbi biravana uko nituronderera hamwe nkaho ugasanga ufise abantu batatu hendera icarimwe ngo bana ngo ndagukunda ngo uyu mwaka nuhera udateye ivu kabibwira abahungu batatu icarimwe mugabo uri kuritagira ngo uti witagingira ko kanoti kazananye hatandukanye bakayampa ariko bakayazana basamaye nyene no yatora none we wumva mukama wanje ina nawe uvugiye ntuzeye izi jewe uvugiye ndakuri nawe hasi mu bwo buryo ariko nabwo biranashoboka nta wamenya kuko nanje umuntu nkabajya bandi mugabo nyene mba ndiko nikora utwo tundi twawe sinzi umunanya ndiye yashize kuri status ngo happy birthday mama gishweka ngowe ako niko bana nari kugira screenshot kuko kiyongeye muri CV ngo mama gishweka mama gishweka oninde nilionere ninde ko ribanza kunda gucokoza nuwundi muntu nyene atari no muri industry rero keshi mba ndi mu mpuzo ya kuko nyene uravyumva canka handi hose mu bikoni Imana ishimwe narengiza ubwo ko nawe babyita ngo gukurana ivyinyo handi niko numvise bavyita mugabo biriya bintu je nta mushikanje no bihanura kuko ngo ninjya y'umugayo kandi uza gusanga ari ninjya y'umugayo nayo ngo iry'umugabo mugango iry'umugabo iyo migani itazobahitana n'ukuri kwibara iratumaraho bukera umuntu bashobora kuvangwa ari ninjya y'umugayo ugasanga bimuguriye parcelle wowe umuvango ngo hagupfu no muzi wopfeje urumva oya ariko iyo ni yindi sije nituhatebe
nitwatewe happy birthday nubwo atagato twe mbe umusore turi kumwe urazi kuririmba turirimbira umwana wewe uguma wumvise indirimbo z'abasani utazi kuririmba ubone ko yiyamira yitwa Bob ni baba yabifashe okay, thank you. Happy birthday to you. Thank you. Imana ikuzigame. Amen. Ugire amakuru meza ukoroshimwa n'Imana. Ariko kandi n'abantu ibyiza byose bikube ko imigisha ibandanye kwisuka, ariko kandi wibuke uko umwaka uhera ariko guma wegereza umuryango w'urupfu, aho urupfu ruba ujye uriko uragenda utera ikirengo urusangaho sinzi nimba rero uko iminsi hera nawe ugenda wiyetse, kubera ngo umuhero w'isi Yesu agitebaganye n'urupfu ngo goza. Erega urupfu kwatameni numve nk'ubu mvuga ngo cekira etage nago bavuga ati urupfu n'umuhero g'umuntu wari we wese. Amen. Rero navyakira ivyo byose. Urakoze kunyatura k'ivyo bintu byose. Reka nshimire rero n'abantu banyatuyeko. Ubundi ibi nivyo twari guhera ko mugabo. Gato ntayo nkata canke nzona ikaje ama surprise nkunda kuyakorera hatabona. Ucuza dutaye muhira ndayigukorere mu cumba. Ndayigukubitire mu cumba. Hajyo bahe. Dico reka duko nshimira abantu banyimfurije isabukuru nziza ukuri. Baranyatuye kwa majambo. Urashaka gutora telefone ukavuga ati mucagiza anniversaire kandi mwandikire nkuku ugasanga ari kura nihuta nk'ubu tugahura nkakubaza bijya bintu wanyandike vyari biki ugasanga ntavyo wibuka. Ariko je naragacopetsa ahantu narakabitsa ahantu. Abantu baranyatuye kwa majambo meza. Cyo aryoshe Dico. Numva neza numva sinzi ukuntu niyo ibintu bishungumutse muri wewe numva nyene ndajagaraye urumva ndavuga ati wow abantu banyipfuza ibintu nkibi vyinshi ahora ntituraza shimira abantu n'ukuri mwampaye amafaranga yanyu baragoye n'amafaranga n'ukuri barampaye pe Imana ishimwe ko gino kiganiro ndagiheza ncambara pe ndabe hano hantu negereye hari utuwine kwere tutazimvye baraguha ntari urumva nabishize kuri stat umuntu araye ubusa anyandikire ndamuhama yararahari narakabonye gahunda no gusabikanya je kabonetse aje wari wamaze kuyaronka eka nazo kumva ati bashenda kwandikira aho ntivyaheze reka nshimire abakunzi banje kuko abafana bobo harabo twatangwa abakunzi baragiye abakunzi banje banyiyumvira ijoro n'umutaga ubundi sinenzi yuko bongira surprise ariko ibi bintu vya aba artiste bamenyereye kufisa anniversaire ngo ntibaka ngo bakugire surprise ngo abafana bawe mugabo jewe ivyo ntavyo niyumvira parce que sindiko ndakora urumva bashaka no kunanyibagira of course ari nabanyibagiye ngabo nsanga hariho babandi banje urumva banyiyumvira day by day bagiye hamwe bankoreshereza keke ibintu vy'amagato nabisanze Bujumbura abagenzi tuyiriye tugeze hano ndayiriye ngeze hano rero barafata barayinkoreshereza nziza cyane bandika ko happy birthday INA LIGERA nukuri thank you for everything ikintu cyose mwankoreye mwumve ko ndagishima barangije barenza kwibahasha sinovugira hejuru nigiwa niho twavukiye rimwe uravyumva muvuge ngo zanako oya nawe warasinye contract ntiwampaye uvuga nde wewe ako tegera kwemereye ko nzogu yaranaheze ndabizi mbera kare ayewe warayamaze bampa na envelope baguma mbona la majorité y'abantu bankeje bakama n'uburyo bwabo ntabonzi ntabonzi pe numva ibintu biraryoshe kwere gukundwa n'umuntu atanakuzi akorungikira ikintu ego kuri beshi ntabonzi amakado muhira muzoza mubona mvyuye ikirato muvuga ati mbega ati wasengeye nico wambaye ndabona kiranazimvye rero oya ntabwo bagukubite zamva burayi nta kidasanzwe merutse kukubona mu mva burayi oya rero ndabashimiye mwese muri rusangi Imana yose nza kwishimira imbere yanyu ndafise aho tuvuganira ndafise uko ndayishimira vyo kwandika kuri stat na hehe bijya bibona mwebwe nyene gabo yo ndafise ukuntu ndayishimiye kandi ndanayishimira kuko yose ni yintereka namwe kandi kabatereka kugira ngo dukomeze kubanira umugisha umbere umugisha nanje nkubera umugisha amen mwaraheza gibuka amen bumve yuko bashimiwe aho bari hose nanje kabisa numva no bashimira kuko burya umuntu anezereza umuntu wawe nawe abakunejereje ariko kandi uracari mu kwezi kwawe no kuvuga ukwezi wavutsemwo amakadura cayakeneye babandanye bayazana narahera mu bukino kiganiro kitaranahera noza numva umuntu hamagaye canga yaho hasi akavuga ati muderi mikashi yiwe tuyashireko nayandi byo babiryoshe cyane yes
urakeneye abaguhezagira ina urakeneye kugendera mu modoka nziza urakeneye kugura amaparisere yawe Bujumbura ina urakeneye kwambara amashenete azimvye n'amaherene nibaza ko arazimbye gusumbaho urakeneye ejo gukora filime y'imiliyoni 100 why not baguhezagira oya sinkeneye gukora filime y'imiliyoni 100 ahubwo izana miliyoni 100 Ogira ngo gukora filime ngo izimvye gose ibyo navuze byose akaniko ndakuvugiye nawe oya ibindi byose nivyo ariko iyi miliyoni 100 ntiyaragenda ndashaka imodoka ibyo byose vy'amaparcelle n'ibiki usivye kwisengesho ryanje ry'ubunyene ridatumbera aho vuba aho mvuze iryo sengesho ry'ubunyene ibyo byose kugira ndabiroga ari ahantu nzoca aho niho nsengera ubu umukobwa yakomeye ngo ufise ukwizera go oya sikuke uracasengera ibaro zitanu ngo mana suki ibaro zitanu okay ina tangira ugira indoto nini ziremere ndazifise urumva ndazifise nini mugabo sinovyuka mu gitondo ngo mana ngo ndakwinginze n'ukuri ngo mpimodoka kandi ngiye mwibara urumva imodoka banza kuyisengera kwanza itoke urumva ndayungukemo haba ivyo byose nifuza zobironga akana kuvuga ngo nkore filime y'imiliyoni 100 sinifuza gukora filime izimvye y'amafaranga menshi ahubwo nshaka impa menshi mwerekana nagoma ndagutsindira kurako ko kutibaza ko kuri miliyoni 100 ikakwinjiriza imiliyaridi 2 kubera ko wigomwe menshi nawe uriko rataginga menshi wigomwa menshi siko we muri business zawe nuko zobaza bisa je gahunda zanje rero so aka uramaze kubona wibaza impuzi zimvye ko ari ibera umuntu biravana n'uwariwe ubu ni yambaye amajezi yamuzimvye ngabona yambaye umuparo ngaha ikintu kizimvye sico kibera umuntu ushaka gukora filime y'imiliyoni 100 niki ukayishira tukaronka views 30 none wumva Jani bigukanga nta muntu nkangisha filime ngo nayikoreje amafaranga menshi ivyo amafaranga menshi sivyo bituma agenda yiraba oya ahubwo binavana n'ikibuga urazi iyo uza kuvyanariza uvuga ati ese tele yacu ikeneye filime zizimvye none vyose wa mukobwa bivanye n'aharo ashobora gukora filime zimvye nawe ukakuzanira ibizimvye cyangwa ugakora filime izimvye bigahererayo cyangwa ugakora iya make ikakuzanira ibizimvye Boyo nama probability n'ibintu biba bishoboka ariko twumvikane ko mu gihe ahantu hari soko nziza uko ushira imitahe mu bintu ni nako nawe winjiza amafaranga menshi urashaka gushira imitahe mu bintu bitaryoshe ukirema confidence gusa ko umukobwa mbabari imbere ko tuvuga kano kantu tugahurizeko mu gihe isoko imeze neza idandaza yunguka je nkaba mfise umutahe miliyoni 10 nawe ukaba ufise miliyoni 2 dushoye je sinze mfise amahirwe menshi yo kunguka kugusumvya oya mukama wawe urazi ko ushobora mukama wawe nk'akarorero dushobora gushora umutahe oya reka nze ngaha je ukadandaza ibirato natsi kirato kimwe kwa isaka treve bivana n'ico ivyo abahungu ano makari ayo ni saka treve kabisa saka treve kuduga ugasanga wakiranguye wewe sasu asante ushaka kujya ko 20 sindiyo 20 bakayaguha ayunguka je nkaca ndangura iyeboyebo za dimire bandomvya boyebo 18 imwe niza ndayijya ko 5 canke 10 nenda zunguka neza tubandanye nitubandanye ko yanatsinzwe abo uri kurahiga ama angle y'ibindi bintu byinshi byo kurinda je niko nakubwira oya muri iyo case wamuyeboyebo yodandaza gose kandi yokunguka menshi kandi narabikwemereye mugasinze impamvu nanje utanyemereye akayanje umvete wewe ushonde banze ugende ujye buje kugiye ariko ndavuga n'ibindi byinshi nagiye mvuga vy'amamodoka guhezagirwa n'ibindi bagenza bariko baragutera n'imbere oya bagenza baraguteranya imbere sinzi film muri kurakora wewe none film ukora bavuga ngo ni nziza mugabo kuta kuri imodoka nk'abandi we kuta chunga iPhone miliyoni 10 uri mubi wese afise umugisha nakubwiye ticakira iPhone ntibavuze ngo Dico igihe nogera nkatangura gusharika naka canke kwigereranya na naka mugihe tutabayeho mu buzima bumwe nubwo mfise no canda bubura nabwo basharika urumva oya aro gusharika kuri positive okay inga base nkubwire mu gihe noja kwigereranya urumva n'umuntu runaka tenkiyete imodoka reka tenki vy'imodoka kuko ufise impamvu wabivutse akarorero gusa je nkashaka kwambara co kimwe na mugenzanje amafaranga yacu ntava hamwe
kandi nanje ivyo bintu suko ntashoboye kubigura muganje avuga ati ko nakayambara kujya narabonye nakari yambaye ikoti imeze ukuntu kureka nanje ndayambara amafaranga ntava hamwe my friend ndashobora kumwigana nkasa nawe mugada quelques jours nkasanga na hamwe narindi nahavuye nakorotse Zanguri Dico ngo umumenyesha mugashwe turabasuku je nkunzigira niyambara ibutura kwa muri mori oya mwe mufise akazi keshe ko muba mwurira mwururu ico kintu ni nk'impanuro ukumva umura gutumira muri ransi siba kwibupfa umutira amwe nk'ubu bedisi amwe nk'ubu bedisi nawe amwe nk'ubu nka bedisi aza kwambara ikoti renze zazirege bya vy'amakoti ngaho n'imipira oya wamara ikoti za bedisi byo ziba zisonye urumva nukuri ico kintu narakibonye yavuze ngo n'umurongo mu director mugufi mu gihugu ngira nizo modele z'abantu bagufi ndakubaha bedisi rabizi ni dikansotoye so rero no kwa mimi niho narindi nahashitse kare cane Musa akantu ko kubega uvuze kabisa tugasura nyina narakunze nuko abantu bariko baraza mu maransema barambara bakabegwa bakunze bacu kwa mimi naho Ornella Mutoni yarinje wamenga ni imvura y'uruburi koroze mwubahwe Mutoni mugamba Ega muri INA LIGERA bandaje ku nkeke pay attention Mutoni nawe arambara Mutoni katubireke umukobwa n'umunyagisagara arambara ni bamba n'umusirimu vraiment uranye na timu yo bagendana ndabira izo Chris ndabira witwa Lay buryo baba kwambari abanyamuji urenze ubona nyama bari baberewe antuka bari baberewe yambaye umupira nkujya gashirako n'inkofero bari baberewe n'abandi bari baberewe nanje nari imberewe nawe waroberewe nanje nari imberewe nashatse kuvuga bimwe twiyambika ibintu maze imisi wikorera ko kabisa nabonye n'amafoto ya birthday yawe arankanga nawe maze imisi ubikobe aya makoti ndanagukeze wari wambaye neza kuri defense urakotse waruberewe ndabivuga nta fanatisme ngira abanzi baranzi burya nagumeze nibuka umunsi waruberewe urutini umunsi usoma igitabo ujya munsi wari uwanje uribuka imyaka yari heze ntasoma igitabo warigeze ugisoma se naragisomye none memoire nigiki urumva rero nariko navuga ivyo maraso uvuze ngo umunsi yareze ntasoma igitabo menga warigeze kubaho usoma ibitabo imyaka myinshi ntaradefana memoire yanje urumva ro kwa mimi niho narindi ahandi ntagiye ntibantumiye ni kwa Fanny ntibantumiye ahubwo harabibajije ngo ushatse umwishure ivyabereye muri Hotel de Ville nawe uravuga ati kubutaje nanje sinza kuza oya je sinatumiwe pe sinatumiwe byaragutangaje atagutumiye byaragutangaje oya rego umuntu atumira abantu afise ku mutima none we Stefani ntagufise kuwe mutima nkeka ntariyo cyangwa uri mu musha nkeka ntariyo nkeka ntariyo umuntu atuca ugasanga abakunzi ntibaherera mu mubindi ugasanga hariho n'iyindi mpamvu uravyumva nari gutangara iyo uvuga ngo byaragutangaje mu gihe binavuga ko nawe kuya utari waramutumiye oya nawe uravuze nk'uko si just subiye inyuma oya ivyo bavuga naho mundi invitation yoyo oya vraiment ko yaraciye mu biganza vyande ntiyantumiye yantumira nari kugenda nase kugenda ubundi nagomba no kwitumira kuko izira sumaje n'umuntu atazontumira nzogenda paske jewe mbafise ikintu nje gushakayo uravyumva neza kwa Fanny ariko nta mahera nari fise yo kuriha pwe nukubuza uzitabira ntiyantumiye yagutumiye utinya kubaza kukurihisha hariho iyindi yoba afise amahera nkariha uno munsi kuba utariye inyama mw'ijoro suko utazishaka intamwe ariko buri 10,000 ko yari byo kwishura hasanzwe ukicara muri show ya Fanny Dico uratwari yarike turi kumwe muri bisi ugasokora 5 nkavuga ati ubu bigenda gute umuntu atunge 5 apana Christina ejo tugahura nanje nabuze aho ndayashira ndashira no mu busashi imisi ni kwimeze urumva imisi ni kwimeze rero ubu tuko twitegura yindi yo kuri Moriyo abana Mori amwe wasinya amakontra ntunampe ko mbere baguhemvye akwenda byo basi ndaguhezagirira imbere ya kamera ndaguhezagirira imbere ya kamera uva wavuze ngo sinagoye kumera nose impa nyaruza muga ukabona nta ngodo nkwe mu mufu guce witega ko ntaguha oya ariyo ngaho impa kamwe oya Bujumbura urayizi ndamutse nsigaranye utu imaka bapfuma ndakaguzura ubona kwiyunguruza bito imaka bapfuma ndakaguzura ndaguhezagira inyuma ya kamera ntibone ko ndaguhaye bibiri ya ubu rero tuko tuja muri Moriyo yego dimanche le 13 yego ikoti narayigoroye mu gahunda ni koti ni koti ako motuma buryo bunanje nozimanura burya nanje nvenga ndagafite erega naravyize nuko naho ranza nigize umubandi mu boyfriend wewe mu bintu ze yabyari pantaro y'intu ze ndavuga ati mbisa
nze ndabegwa gahunda ni koti reka tuzikuremo twese gahunda ni koti tugende tuberewe twubaha urubanza rwacu ubu n'umunyagihugu yumvise ransuma aravuga ati iki kintu ni giki iki kintu kiraremereye kwese ubu abantu batangwe kudufata nk'abantu bari serieux kandi bari serieux ibyo ntwabibonye yego ya urumva nivyo kabisa nyene natwe reka twiyubahisha imbere y'abantu urenze ubona nabubahwa baba bahari wa mugani wa baba bahari ugacuga umubacako n'ibipantaro vyacikaguritse uravyumva ni kamba mbiri kera wazubona umuntu aje ni papa abahungu b'abakameramani oya mwe nta na kimwe barabaye bambaye neza abakameramani nibo no muri mariage mu rusengero baza bambaye ikabutura n'ikamba mbiri uhara babimbiye usanga bambaye amakoti n'amakaruvati bariho ndafise n'umukobwa mugenzi wanje w'umufotografe umuhamagaza yambaye ikoti n'ipantaro umukobwa nawe n'igiheko kabisa umukobwa n'igiheko aza yambaye nk'uko rero nuko muri Morio tuhabe ariko turabinginze Evariste CEO sinzi impamvu Morio nyama wakoze ijya filme yego Bedis wayidirectinze Asta wayikinyemwo Mimi wayikinyemwo Dico wahawe ikiraka cyo kwababaza nkabambona mwenga sihuri uravyumva ukuntu muriko muraponda izindi muvuga yanyu ko ari igikazi tuzobisanga uko tutosanga ivya bintu utafise ubwenge ashima ubwiwe sinarinzi ko arakogira uvuga turabimenyere nza kubatera ubwoba ngo afise filime yitwa ngo intibagira ikazi yaza mugasanga n'uburobe uravyumva nawe amugabo ntiwigeze udutera ubwoba kwa rujya rugara ariko nanje naravutse ariko nijari muri yigeze kuba igiriza n'igikorwa nimavuga ati tuzanye akafirme ko barakarese aho bagufirme oya filime ukuntu muriko murayivuga nukuri uhadutse n'umwandiki Imana wamwe je sindi muri abo je mvuga ibikenewe nk'umupromote yo hageze man uzi ko ariko barayipromotinga nkaca zuri inyuma kora budu story twange nkabona ntaco tumaze oya maze gufuna gatatu banteye ubwoba ngo heartbeat yabaye heartbeat kugeza igihe nyama yavuze yuko yagumye bigaruka no mu biganiro ati nk'uwitwa Asta wewe ino filime nacakurunga umustaremere ngo acagenda sabe niba rucirima tw'igikoni mu cibitoki urenga ziracahamera turabizi bagenda rima ca biheba oya vraiment disi ngo acaza kurima imisigati Asta baramugeragereje kandi rero nyama congratulations nyama yewe sije kugukeza ngukora image kaze ngo nibiki bikaze kuko noba shize hasi wiwanje kuko nanje nkorera ibikaze siko ariko umunwa wawe uradandatse my friend umunwa ujya mu promo ya nyama kandi rayikora batuka hari umuntu yambwiye ngo nyama ngo arakaza navuga ati urumva nk'ibi bintu je ntavyonzi gusa umuntu wese afise ubinga bw'iwakoresha nyama rero be none nyama ikintu abarusha azi kwidandaza setu kabisa ibindi vyose sinavyitaye nyama uratse ko waja kuraba ibintu vyo kubera wumvise ukuntu ujya mu ngabano be je natangiye gutinya umusa uwomenga ya tuvuge mu mvugo yumvikana umunsi womenga yatose Asta ariko ugacubona uwo munsi nyene ku mugoroba bari kumwe ku mafoto oya nyama kubitata babari uravuga ati none mukama nibi nyama ni mukanga ngo wagize iki ngo aca kuvuga neza utari wo kuvugwa neza nanje turava mu kiganiro nkabona mbesheye ngo ndaye mu rumonge wewe rero ahubwo ariko ngo ashungurutse naka ngo mu rumonge nyiryamiye Bujumbura mu mirango urumva nawe bose bo muri Morio hari umunsi urumva kivyuka kibaponda urumva ukamugana n'uyu muhungu tumufate gute oya iyo filme nkuko muriko murayivuga ntimuzodute hasi vraiment ariko ubona byogenda gute mu gihe abantu bariko baravuga ari ba nyiravyo ko ibintu birenze bigaca biza bigafropinga ko barakantu keza canke byohinduka kwidigadiga oya igihe yotse kuko siyo wenyene arabona abandi nabonye bavuga ati turazanye ibirenze mugabo no musi ukumva ko bavati mugarwa ya bintu kwabonye menga ntaye si vyahatari oya urumva bino bintu biza kwitwa gaharawe kuko nabandi bose maze iminsi mbona bavuga ko ibintu byabo birenze nagahara ubundi umwe wese ararenze ariko nta urenze uwundi namuri kuravuga ko urenze vuga ati jenzanye ibintu bikaze ibintu bishushe muga nturabekemwe uwundi muntu rega kuri nyama nibisanzwe sasa iyo CEO director karavuga akavuga nko mu mvugo y'umuntu promoting ko menga abayarengereye abategetse kubikora ko menga abayatsakaza abagafise narapostinze cover ya filmu umugore w'igifu ijya cover narayiraba pe nkavuga ati yego biranka ko mbiki banga candashira ko TV zero mwamenyere mu postinga amakavume ngana amafishe y'ibitera y'ibikorane shaka nkijya sa nanje ari indi shaka isi ni kwimeze rero nanje usanga ndabirose canke nkazopfa ntanabirose
urumva bajya babifise usanga batigeze babitekereza mu buzima bwabo ugasanga babitekereza kera ya menu ucuyagura agira gura amarore ya brand ni ugasanga babitekereza kuva kera oya umuntu wese afise igihe ciwe je nabonye status yawe uri kuravuga ngo mana ongera usuka amavuta y'igikundiro n'igitinyiro nca nibaza ati kumbure wabonye ahantu biriko birakwama uravuga ati mana ongera unyibuke nkuko menga n'amajambo umuntu yanarije mu buryo bworoshe hava abona menga uri kuritakambira nca nibaza yeti nawe uri kurasaba ubonye bagenza cyambere bariko baragera ubundi ntakambiye imana iryo kosa riri ntakambire nde none banyene ubutakambiye umuvyeyi ubutakambiye watereza gutakambira okay urumva imvo n'imvano yano majambo yazananye hanyuma niyihe message yindi washaka gutanga kuko uri mu bantu nzi atakintu bavugira ubusa mvuze ati mana amavuta y'igikundiro n'igitinyiro Dico nambuze ubona ukorera izo soso yego nubona umufana wawe akwandikiye Dico ndagukunda siko hari ibintu muca amazi mw'abantu umusore muzima cyangwa umukobwa muzima akavyuka akakubwira ati ndagukunda ndabitse ko atagukunda bijya bindi wewe ubunyane uri kuriyumvira oya sinabyo niko ndimvira nabonye urukundo uri kuravuga ntakuzi mugabo arakwandikiye ati ndagukunda Dico urazi ko hariho umuntu amaze imyaka ingahe atarumva umuntu amubwenda gukunda umuntu abaye umuntu ahema nkawe uravyumva hato nahata akurusha n'igihagarara akurusha niki ariko wogira ubuntu umuntu arakubwiye ati ndagukunda iryo jambo ndagukunda ukumva ari kubwira ugaca umuca amazi ntunamwishure ngo merci siko wonyemerera ukiri ngaho nka guciramo mwisi yuno munsi suko ndajyanse rirasosa bitewe n'uri kubwira riraryoshe pe ariko iri jambo kuribwira umuntu kabandanya ukarivuga atana envelope y'ibihumbi 10 rigeretseko ubwo ntiryo kwanduruka rigashika ikindi kintu hari umuntu raguha envelope atagukunda habwo uri kugira kwemeza komba mbona wowe tumureka kubimbwira ariko kampaye amafaranga arahera kiretse amafaranga y'inyegeje inyuma ubugizi bwa nabi nohura n'umuntu ufise ibibazo aha hasi akampa amafaranga yego aha hasi urabona ko turi hejuru akampa amafaranga kubera ivyo bibazo nyene nifitiye nkaca nduga kuyidurogamwe aha hejuru uravyumva nkaca nduga aha hejuru yayandi ampaye hasi nkayidurogamwo yaduroga ikantera n'ibindi bibazo yampaye amafaranga mugabo nkahura n'uwundi muntu yabonye ko mfise ibibazo pe akanyicarika akanyiga akanganiriza akamuraye kute neza fresh akandemesha nkagenda ndeme mwabo bakakubwira ngo je t'aime akakubwira je t'aime ihangane nukuri Imana iragukunda nanje ndagukunda urumva ibi nibisanzwe bizohera bahuye n'undi agukubita amahera aca arigira ya mahera ushitse ngaho ugozemwo konyaga umugani wawe ndazi ko ari zunwa urumva inde ugozemwo ntavyonze aka kantu cabanza cukatebe ku mukozi w'Imana kandi ndagapfanda nina kwatuye kwivyiza ndapfanda gusa urumva zero ni ibintu bibiri bidasa ese n'amafaranga turayakeneye pe muga turakeneye n'abantu batwereka ko turi abantu bo gukundwa urumva batwitaho to affection to care urazi iyo uri umukobwa mucura kunda care namaze kukumva je nakunda care naje ndatanga care my friend ariko kimya urabikunda ukanabitanga yego urumva jewe nkwinamiye nkubwira umutoma yo nasaca nejo ravyuka ukabusubira ndabe urumva ati ndabe paske yo ninamuye nkakubwira amajambo menshi y'urukundo Dico ruba rwandenze pe ruba rwandenze nkakubwira ukuntu ndagukunda ahubwira iki niki abanzi baranzi sinaje kwisigura abo waruhaye abo naruhaye nabo wateye mitomo ukabahakeye bagasoseka urazi urashaka kuba uri umukobwa umugani wawe ukaba ufise abo bantu hongora amenyo uno musi bakaguha ibihumbi 250 hari abaduzi beyi kubwira ati je musi miliyoni ntiwoja kungayangura ufise amahera wampaye wanamba ujye umuhendeje 5 ukabona aroroshe pete abantu batanga amahera mugabo akavyuka mu gitondo agasanga nta nuwamubajije ngo yariye Imana ishimwe ko yangabiye utansaba n'igihumbi urazi ko ushobora gushimira uwakubajije ati yo mukundwa wa sheri wariye wavyutse n'ivyo wari kurya atagwaye amahera yo kurya kandi abizi yuko nawe atabuze umufise ata amafaranga ufise ntiyayaguhe mugara kubajije wariye mu gitondo bameze baje kurya nakirere ni najya arambwira ati ibintu ni iby'ubwana tumuna kubwira ngo wariye utomubwira ati sinariye aca kubibaza ari mikasha shire ko na 10 tigenda ufungure ati iyo wariye ntiumva ko ari ukutitika kukubaza mu gitondo nta kintu kiryoshe Dico nko kuvyuka usanga message muri telefone waraye gute
umeze gute numva ariko wewe uravyuka telefone mana saa sita ngizo zirageze ibintu bikoroka nivyo muri groupe kwa Amede nivyo muri groupe kwa Zabazi siko ndawe ko dani wambwiye ati wiriwe gute unamutoa wapi sasa nabatawe reka abantu barashavuye mugabo ugasanga je ndavyutse sanze umutipa araho atakintu yifitiye cyangwa Deka ivy'abakobwa tube tubiretse urumva ko navyo muravyo yarahinduye isura ntawo biteba Satana atsindwe mu izina rya Yesu naco ndabivuzeko amen ukavyuka sanga umutipe yakwandiki uramuzi ko nawe ubu aryamye ahantu adafise nahaje asanga akubwiye bonjour waraye neza sambiri wanyoye icayi ntazi ngo urafise omera yicayi wewe hari ntari ico nawe yanarose ugasanga umugani wawe hari abo bantu bafise amenyo bayahongora ejo mwahuye kigutamwo senksa nticana kubajije ingene wavyutse urumva muzohura ukiri hayo senksa yaco caguhaye kiguhe n'ayandi muhora muri ivyo wibazo bakizi gusa yuko inoti yaco irahari kirayiguha musana amahera musana nawe iyo service umukorera ivyo biraheza kuri mwiza unaberewe ivyo biramuraba ivyo biramuraba urumva ubwiza bwa afise habubonera hajya honyene harahagi nta nibindi ntanakwibuka afise n'umwanya kwibuka ko umwanya wari wose akwibuka ariko hari uwundi namba ryamye avuga ati yo basha muco yafunguye ntazi ko nanabirose yewe ntazi niyo ngeze mu gakambaza unsiprenye naho umuntu yo bahejeje kumpa ayo majana n'amajana nibuka wa wundi ya rero amafaranga afise ivyagura n'urukundo rufise ivyo rugura amafaranga vraiment maranga mutima pe ariko gusa ikibazo no hava ndakubaza numvise inyisho wama ariko abakobwa benshi siko bocishura no hava ndakubaza ngo muri abo bantu babiri hageze yuko dufate wubaka umugabo aguha buri kimwe mu givyo bindi atavyaza kucamwe ivyo ngo vy'amakeya niki none atani cyabafisa go mugabo aguma ahagaze kuri ayo majambo asose we numvise bavuga ati je no kwitiramwo uyu andyohereza ubuzima ampa agaciro kanene mugabo kuryohereza ubuzima atamafaranga ariye be yabigoranye mugabo benshi bavuga ati reka kazoshaka reke no kuvuga no kunyandikira niki kare kanyera amafaranga ibindi nzovyimenyera suko bimeze ivyo navyo abakobwa benshi nibo bahagarara kuri no wakabini mereje biravana n'umuntu wese uko ameze canke n'ukuntu umutima wiwe wababaye byose biva ku ma deception la fois passé ari umuntu aravuye kundamutsa mu Nyakabiga ndamuherekeza ku ntahangwa gufata bus my friend canca ko umugabo n'umugore botsi bigori hajya ku rutsinga kuri Avenue de l'Imprimerie bariko barotse umugabo afise umwana umugore ari karotse ibigori bafise akayeri aya yo oya sene urumva yangumye bafise akayeri aho bagatera inkuru umwaga pepe ukabona aragatoye urumubimba rujya runini ukabona aragatoye aranyoya agacamo hakoro n'umugabo we agaca uravyumva urusanga bari badandaje ibigori nka 10 akanyungu kandi ndabizi sinashitse mwira ntahuye n'umugabo n'umugore bari mu modoka mugabo batavugana come on urumva rero amahoro afise amahoro nyene arukwayo tu n'amafaranga turayakeneye ko mpinga urukundo nyago mfatiye kuri ako kantu mbwiye rugwiriye mu bakene gusumba mu batunzi hariho n'abakene baguma bajyana bagwara sha sindabaremeje ngo kuba mukenya niko mukunda n'abakire bakundana cyankiye mu bakene oya gatuma haba umuriro mugabo mwifise amafaranga hariho oya mujyagagura nayina mukanya inzara igatema Dico narabikubwiye ngo mujyagagura nuhaze mukanya wikubitira impamvu keshi uzobona abakire tugiye kwiheza effectif abantu basenga cyane abakire si beshi abantu bakenya nibo beshi abakire si beshi bazati gute ujya muntu akenye nubaguma senga yizeye ko bijya vyinshi ajya amafaranga azoyabona hama yoroherwe uri kuranyumva mugara umuntu yayarose ibibazo biguma ari vya bindi waro nta mpamvu yo kuguma yiruka gusenga yaribonye ko byose ari co kimwe ako kana uwo nta mpamvu vraiment byuvuze ni nta mpamvu yo kwirirwa araja muri ivyo bindi ahubwo vyohinduka kwiyanduza no guca umwanya je ko ndavyo umukiriya yarose avuga ati none ko nubundi nayarose ibibazo biguma ari vya bindi nja he ntaje uza wumva filozofi baye nyinshi agatangura guponda bible wenyene kandi kera nawe yarasenga ntaje uza wumva ngo nakasha atararonka amahera yarasenga mugabo yarasenza arayaronka abona nubundi bibazo ni vya bindi ariko je ntarayaronka urabona akarorero hinge bacavuga ndiyemeye ico kirato wambaye hari umuntu avuga ati je no kironka yego haronka amafaranga yo kukigura cyasi no kijana hariho hose
ngo ngiye guhora ngo akaganiro ngo ngenda ndacambaye ntaza kuboneka no kuri kamera. Mu gihe je nanje mba numva kinterisoni mbona gisanzwe nkeneye kirasanzwe nk'ico ciwawe uracambara muri quartier naco bigutwaye. Ya rero ivyo byose en conclusion kunyugwa naha mu mutima ivyo navyo nta muntu avyishobozwa. Kumbe bimatanye n'akantu ko kunyugwa. Nukunyugwa ko amenda kubaza ati umuntu yogogwa kwa rujya rugero ari umukira afise amafaranga yo yaronka ntivyiko yuko yateye imbere akaguma ari magogo. Rero nashatse ariko nabitandukanije kuntu benshi batwigisha muri Bible. Bibiri utayisesanguriye canke ngo uronka abantu benshi bakwigisha wowe kumva ko ijuru ari ry'abakene. Siko tubizi. Ego. Bayobu. Bayobu. Barazaro. Umutunzi ngo kuja mwijuru kuja mwijuru oya. Uravyumva. Barazaro. Sindabifatanije nabijya biri yatuzanye ba Joshua nabambaye ahaga bafise kuntu babitubwira. Bafise ukundi buntu babisigura. Uravyumva. Mugabo agenda bivuze nkuko suko nashatse kubivuga. N'abakire barakizwa. Urumva barakizwa. Yego. N'abakene kandi bagakizwa. Nashatse kubabwira ko amafaranga arafise role yayo atahihuriye na hore y'amahoro. Ariko umuririmbyi wese avuga ngo ntumubworo numpe n'ubutunzi uzi ikintu kirimwo uwo muntu yorohewe mu bijanye no gukizwa mengano uri hagati na hagati kwera umukene wa cane no gusenga shimira Imana biragoye usanga amasengo she yara kuyitukagura umukene w'ikirenga nivyo ina please iyi mpwemu yo kumpaririza no munsi wewe yo ndayifise pe iyi mpwemu yo kumpaririza no munsi yaguteye yazanaye ubwo buzima bwose nakubayemwo banzura ke basimpenze kuvuga nashaka kuvuga umukire w'ikirenga nawe aguma yumva menga ari kwijaragera igihe no gusenga Imana vyibagirwa kuko era amasengesho tumaze kubona ko benshi bibuka gufukama mu gihe vyanse sikuvuga Dico sorry ntaguciriye ubundi nta muntu araronka amafaranga ntawe turabona avuge ngo nararose impamvu mukire nayivuze oya harabayemanga hari umuntu avuga ati urumva agacayicara ntaguma arondera yandi waza kantu ugira uvuge nako kudahaga umuntu abana nako mugabo ina umuntu afise umurede arazi ko ari umugwiza tunga Dico ubundi jewe kuvyimva uramaze kwishana na Edouard le patron uyo wa Fangas Arise and Shine aza mu maranse mameze akabati nukuri dafa passe je ndumukire ndumugwiza tunga ndabizi nawe numukire ariko ari mu bandi siko ari mu bandi dafa passe nicaye ahantu nicarana n'abantu b'abagabo abo bane ndumwe hari ibintu vya business jana ko mvugana business numwe muri bo hama n'abandi baziramwo urumva Dico numva ibiyago bayaga my friend nace ni declara mana urugendo sinatangura nta nkuru iri musi ya 50 million bavuga siko nta nkuru iri musi 50 musi bavuga waza wumva ngo je ngurumva bahana gahunda y'ubuca ngo je ngo nzoba nagiye ngo kurondera ngo essence urabizi iyo bazirondera ngo hanaha undi ngo yango nta kibazo ngo muri station wanje kirahari ngo uzoze abo nicaye ko hamwe bambaza ati madame kutavuga niseme nini uri kuriyumvira ngo ibaro ya senke Samire ati senkese ngo ibaro uri kuriyumvira ngo ruvumera kwa Siyoni vyagize barayikopa ko vyarangiye nsavye n'amazi taba abantu jewe noza bifana no bava nani mu mwanya muto bakambona ubuti ati nibame pereza pe rimwe ndende ndayiteweko urumva rero babone ko ivy'amasitro nawe wabihaga ariko rero casanga harimwe inyungu sigaye winywera utuzi nawe ucutekereza kure tugumana namwe ndabona ntaho vyoja urabona kuza nabiyegereza mujya wafangazi tugomba kwicara tukayaga ivy'imbere twebwe turi ndushizo mwibarabara kandi ako kantu mbuze niko narabye akantu cyo ryari umuhinga yari karavuga yuko amplisi ngo marana umwanya nk'ubu ngo umaranye umwanya munini n'ibijuju bitanu ca gatandatu ngo kibari wewe umaranye umwanya n'abapastori batanu wa gatandatu ni wewe wicaranye n'abamiliyarderi batanu wa gatandatu ubwo bari bane nduwako kandi we burya wari bari bane twebwe uje mugwiza ugatunga wa gatanu yari hajya urahura samye mwirigwana nabanyama gusa wowe uri kujaye urumva aba bantu bari mu kazi shaje tumarana umwanya urumva nimwe iyo domaine tumuganiranye na babiri baguze imodoka batatu ameda yifise fana kaba yifise mima kaba yifise uje wakanagiye kuyigura ni jewe ni wewe kandi uzugura izirenziza wiyumviriye irenzi yaho none je no kuratsi izi uto mwana zo simbi
ujyanye abarundi murantunge kazani ngo niyogura zijya anje ngaha kuri mana manikinga namwiboneye oya simbi ntabwo izo bafise ari mbi mugabo n'ukuri je ibyo niyaturako birengeye ivyo mufise Dico nubwo buzima rero nyugwa n'uwuriwe yego usengerejo hawe kukatamana nta namwe wogera ya rero ko nticabona umuntu yanyuzwe niki umuntu gusa afise afise muri we yego wanaone tuza kumuteba kandi niko warugira ugere ko nakunze akantu bavuze ngo ni mu mutima ni ibintu umuntu abamwo abyigisha gute ivyo navyo nta muntu avyishoboza ni ingabire yo kunyugwa my friend iragoye ni ibintu umuntu yiremamwo ni bifungukora wirema n'ubuntu bicara ukumva uri satisfied n'uriwe Dico n'ubuntu bw'Imana nk'ubu nka wewe ko numva menga ico cigo waramaze kukimenya nta muntu wocigisha bikamufata akanyugwa ni muri yo niwe watunze kiranazira kandi uko mbaye hatari ko abaye wewe uja kumubwira ngo nyugwa utazi nivyo afisa bimunyura ivyari vyamba ataca afisa aranyugwa n'ubusa Imwe yaragutahuza ku giti cawe personnel genda usengete Imana mpa kunyugwa umunsi uzonyugwa uzobubayeho mugaje numva nkanje sinosengera kunyugwa kwa cyane uzi impamvu nko abanzu yumviriza hano ja kugera wa mukobwa nakubwiye uno munsi bazindukanye impwemo yo kumariza kandi uravyemerewe nk'ubu nka jewe urugero ndiko vraiment gutera mbere ndamutse nyuzwe ni ntangwe ngezeko byongora gutera yindi y'ikirenga nifuza kugera ko yigwije inshuri igihumbi ahubwo gusa numva nkwiye gushima aho ngeze atari kunyugwa mugankaguma ninyota ego umuntu ataranyugwa ntashima we ni wowe bifata uko unyuzwe ntuca wicara rega ngo narahejeje oya basi ushima aho ugeze ukumva hanezererewe ukavansa ruvuga tejo nzobemeze kujya ari umuntu ubona hajyari atavyabona aho ndagaca gose rero ne nabyitiranyije ne nabyitiranyije aho nyuko upfuye uvuze ngo ngo wowe jana aragakwica ugakwiza ako bakwiza akabaranga reka tugaruke gatoya ku kintu twari kwavuze nahise nibagirwa ko ibintu washe kuri stati ngo umutima wavuze gute nyibutsa umutima mana nsiga amavuta y'igikundo n'igitinyiro n'igitinyiro akantu k'igitinyiro ubayeho abantu bakuvuma nukuri wopfuruje akantu k'igitinyiro niko kanteye ubwoba igitinyiro abantu benshi bakunda kuvuga sirito uri umwana w'umukobwa ejo hava ego ejo navuze si uri kuravuga ejo hava umugore w'ingare oya igitinyiro navuze si uri kuravuga oya amavuta y'igikundiro abantu bankunda n'igitinyiro urumva nk'ubwo n'Imana n'abantu n'igitinyiro igitinyiro navuze sica abantu bagutinya wabupfu no bagutinya gute bagukunda urumva nico ubudayimoni burya bwose bukwisuragurako urumva ukabona kamarariya mu gitondo agakorora ku mugoroba urumva ukabona nimbwa haji gusimbiyeko nivyo rero bintinya mu izina rya Yesu amen ubukene bukami wawe ukamenga bamwe acavuga ngo ni nyatsi gripe zigahera iwawe ikintu cyose uta amafaranga bukaza mu bambere kamera zimeneka bikazi wawe ivyo vyose rero bigomba kuntinya abakinyi batinya amaturu naje iwanje batamagaruka nimba barogana oya ntibashobora ico nta muntu ndoga jewe kiranazira urumva ivyo no munsi ntibarare barakindaye mbubahe mbwiraho mwijoro dukororo rutaro nta muroza baza address ababonera musi impwe muyi arabona ati inaba mu nyakabiga yakanga henda koroka yes ibaze rero kandi nk'ubu misenda saka usanga ariyo mbega gahunda yo kwimuka yahereye nzokwimuka wagaye nyama ntimuzokizanya none mwaka ugira uhera ucimutse nzokwimuka kutaba mu karere kawe ngo bitumye n'amaransema nkayo sumaze imisi ya kweba iya sabasi ntiwaje jewe naraje iya mimi ntiwaje naraje hose iya fani yoyo ngo ntiwari kurotuza ewe ina kurya rero kuritabira amaransema y'abagenzi bawe kwe Dico jewe sinzi ico bivugiye mugabo oya je ndumumenyesha amakuru simvuga urusaku kwa sabasi sinako kwa sabasi imana imbabare nakubonye niho nari kwa mimi sinakuru kwa mimi ninze jewe nashitse na protocol itaraza kwa mimi naho warore niho narindi warambonye nashitse warambonye narakubonye warikoraho ago vuga ati nitegeko gukubona ko naje niyambitse amakoti nzi ngo naberewe nshitse nkasanga ndi mu banyu ako je nani izindi impanuro bagenzi impanuro yaguze aya marasi mari karabo bimwe twigize ngo abasitari ugasanga twambaye ibintu
impuzu zicitse urabibona ngo amadeshi Yego, ari yego. umunsi uzovyambara uzusanga uri nk'umukozi wabo inyuma yawo nakubali My abonye friend. rero koraza mu maransema sha uvuza ubu kandi umuntu anume muri rasima ntafise ikoti Yeah. nzovuma nkota imvutana oya ahubwo wabonye bo twita abafana uburyo baza baberewe kudusoma ukuntu baza baberewe Eh. ugacuza n'ubuye discipline bwinshi kubideshire Eh. uje gutwika abandi baje bambaye amakoti n'abantu b'abasirimu b'abashingantahe amavesi ateye ubwoba kabisa amakanzu avanga hana hariya Arekera. ni bwa burofa siko urumva Eh. n'ibipira bidafise essence n'ibiki ari ahantu avuza cyangwa nka inbox Aha. ati wose umuco mwiza ku mu artist kabisa candihutiye post candayifuta sha niyo mpamvu ntayibonye nace ni control nyene sanga nagenda kuvuga ati ntayo nabonye ubundi ibintu twe dukora nanje ndi CEO ubundi baranarinyise niko banyise nko ujuza mu muntu ariko ngo uri manager CEO w'ibintu vyawe koko urumva si ukuvuga ngo bakwiye kubinyitirira kuko sindi wa grave sinde z'abandi nakazina banyise ko ndumva bavuze ngo we boss ngo deje ugasanga umuntu bamutaziriye nk'uko yego rero hariho ibintu wowe nka CEO utagomba gukora tubirekera aba promoter urumva tuba tubatse akazi muri make urakoze cyane tubirekera aba promoter bagende bakivuga kuko wowe namba uri CEO twama twicarana mu nama y'aba CEO wowe ntuburi mwe mwizo nama zacu oya Jesse mba mpari kabisa niyo mpamvu n'ahantu ya makoti aba yakuwemo mwicaranye ahantu haraha muri gihuhusa aba CEO twahuriye twe twaba twicaye wowe uhagaze urakoze siko nukuri kandi ndavyemera nkanavyema ariko nanje yarandi hantu mbandanye naje kandi nanje noba mpagaze mwicaye canke muba mwicaye mpagaze akantu bakavuga gute ngo sino kwicara uhagaze sino kwicara uhagaze rero musanzwe ku promoting igikorwa cawe iko nukuri ni vyiza mugabo uca uponda bagenzi bawe sivyo abantu twahariye guponda no kwemera birenze n'abapromota reka twizere yuko ina twizere yuko izoba nziza na cane cane yuko nabonye bifashije abakinyi benshi bakadora vere barimwo ba Mimi barahari birko bakaposho basami ba Asta babo hanyuma urumva ko bayihaye n'abapromota bafise amazina nabonye nibwo bariko baravyikorera bashyizemo n'amafaranga twizere yuko bizogenda neza turindire tarike mbe ni 13 dimanche muri source dinile cyane kiraza kwa shasotse baraza kuba bakibonye twizere yuko bizogenda neza ina nawe ndagushimira ku kanyuma waduhaye ariko kandi uri wari wa muntu nama mvuga ngo ubutekeye byinshi iciririnjiye ngo rihetse byinshi akora arabo wanumpe award ndabona gakoreye ngaha tenda kwiye award ikintu dupfa rero nimba ari muhemo y'ubukene yagutera bari biki usige unacora cyane ndashaka kawadi jeje nucora uramahaza vraiment shaka kawadi ko kumanika mu nzu muri T2000 zigugwa 2000 nyene nimwe simwe nazije zimwe nakayigera gutanga umwaka urasa neza ibikombe ndakuzanira ushiremo igikombe nako navuga ngo iciri bajyana injiye Yubundi nayaze ndamutama mbaye hagaravati bugici n'abasazi benshi bariyongera niho bavuka shatse kuvuga ngo uteke byinshi muri wewe ntikovana udafise akantu usigiye abantu ba benshi baba bagukunze cenda kwikebana dukunda guheza ikiganiro izuba ryasaze suko kitagere kinahere ariko ndari gukureko ntuwave wirabura cyane waho ritubiri mama mpereza ku iki kintu bagenzi bene mama nkuko bivuze turi muci ririnjiye turi muci ici turaginjiye burya n'inda nyinshi ngo niho zitegwa inda nyinshi ntavyo nzi sinzi urumva mugabo twinjiye muci ditegura igice c'umwaka c'abanyeshuri mu kwezi kw'icenda turakunda kwicara tukivuga ngo mfise amafaranga nkuko natwebwe natiko twabivuze dikakana yanyereka mugabo rafa pasena na postinze none nakwije ijya myaka ntavuze mugandi muri 200 sindi muri 40 nkuko muvyibaza ndirimbura ndavuga none ogesha kuri 30 wayikwije naririmbuye nta na kimwe ntaribiyo byo biti nkuri yubusa yego napostera ndirimbura iyo myaka ndavuga none imyaka maze ko mba naserereje abantu bampostinga ngo ndakuze urumva eske bimaziki gukura bimariye ikimana ukubaho kwanje bimariye ikimana gukura kwanje bimariye ikabantu uravyumva ndirimbura narihaye amanota mugabo atari menshi je narikose jewe nico kintu yari mpamwe yarandongoye kandi ibindi bintu niyumviri oya rero guys kubaho kwa ufise amafaranga uyashira hehe na hariya bikagarukana inyungi wawe ivyo nta nyungu nimwe bifitiye imana ingero warayirose bifitiye inyungi wawe ariko ndabinginze muze tubeho kubw'abandi imana ihezagira abantu basanzwe bakora ibi bikorwa igikorwa nshaka gushikako je ntaco nshoboye pe
mugabo ndacipfuza wanashaka dukore twiyemera mwe mafaranga yafa pase namanye n'abana mwibarabara numva nyene ndababaye abana benshi bahibishure kubera iki kubura uburyo bw'ishure gasanga umwana yarayobewe muhiri wabo bagaca bamureka ke kuyoberwa atari ryo herezo ryo kwiga oya urumva siryo herezo rero amafaranga tuyegeranye mu kwicenda hageze simpaka tuze kuri kamera uzugerageza uko ushoboye twitegure mwirici tuze dufasha abana baje ku mashure bameze neza baryohewe ivyo nivyo bifise ikimazi cishe ibisigaye tuzopfa twibagiranwe ariko nitwapfa izina twubatse mu bantu n'imitima myiza twubatse mu bantu vyo ntibizigera bivaho niyo message numva nohereza ko umwami yese bahezegira aba bana mubaha imitahe bazobicisha muri INA LIGERA family ni kangoro ubahaye aho bari hose ni ku giti c'umuntu urumva ni ku giti je ndashaka kuzobikora ku giti ciwanje personnel uravyumva ntimunabimenye urumva canke n'abandi ntibanabimenye hariho abana ndabavugiye bafise imigambi myinshi yo gukora muci bakabura umutahe bahe bishakishiriza uko nivyanashika ukaba ayo makaye y'ishure bakeneye ibirato bakeneye impuzu hari utwana twigwa tutembereza ibiyoba muhuye gakubite 20,000 kongerezi karonka yakwiye gafashe na mutoyi wako ari muhira uko rero twite abo bana tubafashe ama mu kwicenda bazoze bazotangura ishure bameze neza kandi simpaka ngo tuze kuri kamera twese njambo ry'Imana rabivuga ngo icuku ryo gukoze kubafu ntikukabimenya ya gahunda si kugira ngo jere ngo sifise ngo kwa Dico ngo nzoja kubivugira ngo kwa naka bikore kuko uje ukabikora ngaha turandika muri commentaire Imana iguhezagire ariko bifatanye n'umutima we wabikoranye ubwo nitwagushimira waje hakugira utwiyemereko canke watwaye ama TV kugira tukwemere impembo yawe naha mwisi nyene birahetse ariko nuzumva akeneye ko tumuha mikoro akavuga imiryango iruguruye azoze dufasha abana rukuru bababwira iwabo abanyagihugu bababwira ngo ntiwige ngo nanaka yarize ntaca tumariye urumva nizo nyigisho ziri ruguru izo nyigisho ni bisha nukuri nizo ziri iyo mwabantu umuntu numwe kwiga vyamubereye ubuhombe abantu bikeneye twiyumvira ngo leta iraza kuduhubuza yes nisho kibazo twagize abana rero n'aba entrepreneur bakiri batoya nivugira abana urumva n'aba entrepreneur bakiri bato tuba supporting ugushoboka nubwo bamwibanga ntangere ama Imana izoguhembera ico wakoze yes Imana iguhezagire INA LIGERA warumugisha kubana nawe nibaza yuko namwe mwamukunze LIGERA na cyane yuko uno ari inzaza presence yiwe ataba ari mfa busa make your comment turacabakunda wherever you are ciao